Amahoro neza mwebwe bakunzi b'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha makuru kaze muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 28 gitugutu gusha ku genekerezo rya 3 munyonyo mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Diocese do Bujumbura akaburungu BI tukayahera ku ngingo zikurikira. Ngabo abo tuninahazimana uyu munsi twibuka abatsinze ababaye kuri iyi si nka twebwe. Ayo n'amajambo ya nyine cubahiro Musenyeri Gervase Bashimiye ubusa umungiro wa Diocese nkuru ya Bujumbura mu nkuka y'imisa aho abakristo bo muri Paroisse Cathedrale Jinamundi bifatanya na Ecclesia yose mu guhimbaza umunsi mukuru w'aberanda bose ku munsi wa gatanu genekerezo rya mbere munyonyo. Ku munsi wa gatanu nyene genekerezo rya mbere munyonyo karakanyamuneza kadasanzwe muri Paroisse yitiriwe Papa Yohani wa 23 mweranda y'ibuzira canda aho nyene cubahiro Musenyeri Gervase Bashimiye ubusa umwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura aciye kucariho ciwe mu ntara y'ubutumwa Muramvya yashikirije icesi ikigo c'ababikira b'abanosiade baje kurangurira ubutumwa muri iyo paruwase. Aya n'ayandi ni mukanya Audrey Kazi niwe muri kumwe kuri mikro. Ndasubiye kubaha ikaze duhera no makuru mu gisata c'ukwemera. Ku munsi wa gatanu genekezo rya mbere munyonyo niho Ecclesia Katolika ku isi yose yahimbaza umunsi mukuru w'aberanda bose. Nyene cubahiro Musenyeri Gervase Bashimiye ubusa umwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura yarifatanije n'abakristo ba Paroisse Cathedrale Jinamundi mu guhereza inkuka y'imisa yatanguye igihe c'isaha 4. Yishimikije ibisomwa vy'uwo munsi umwepiskopi yagize ati: Ngabo abo tuninahazimana uyu munsi twibuka abatsinze ababaye kuri iyi si nka twebwe mugabo batsinze urugamba buko amahoro urukundo ubuzima vyiganza kuri iyi si baciye ku buzima bwabo bwa misi yose mwibanga bari bashinzwe iryo ari ryo ryose. Ivyo byose babitubwiye kugira ngo dushire amazinda tumenye ko amarembo y'ijuru yugururiwe twese. Ku munsi nk'uyu rero ntaworeka guhimbarwa yarafashe inzira y'ijuru kuko baduhumurije kubweranda bushoboka kandi ko bushobokera bose. Wewe rero izina iryo ari ryo ryose wiswe muri Ecclesia mu kubatizwa nawe wowe udafise akanya canke ngo ube waravyigishijwe umenye umunsi wo buhimbariza ko umweranda umuvunyi wawe, menya ko uyu munsi ari umunsi mukuru wawe, ni umunsi mukuru wa twese, ni umunsi mukuru mbere n'ubafise amazina tutazi no kumenya. Imana iduhaye akaryo kuko twonezererwa hamwe tukamenya ko dufise abantu bariko baratuvugira. Ni inkuru twashikirijwe na Grace Divine Gahimbare wo muri Paroisse Cathedrale Jinamundi. Tukiri mu gisata c'ukwemera nyene nkuko bitegekanijwe mu masabamana ya Ecclesia Katolika ku isi yose kugenekerezo rya kabiri munyonyo uko umwaka utashe niho hibukwa abakristo bose bitavye Imana. Uwo munsi ukaba uhimbazwa haraye hahimbaje umunsi mukuru w'aberanda bose. Ni muri iyo ntumbero muri Paroisse Cathedrale Jinamundi uwo mugirwa wabaye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri munyonyo mwitongo ry'abitavye Imana barayihebeye riri mu cibare c'seminari nkuru y'Ibujumbura. Uwo mugirwa ukaba wabaye nyuma y'inkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Felix Fopio patiri mukuru wa Paroisse Cathedrale Jinamundi. Ni inkuru twashikirijwe na Grace Divine Gahimbare wo muri Paroisse Cathedrale Jinamundi. Amakuru yacu arabandanya. Ku munsi wa gatanu genekerezo rya mbere munyonyo karakanyamuneza kadasanzwe muri Paroisse yitiriwe Papa Yohani wa 23 mweranda y'ibuzira canda aho nyene cubahiro Musenyeri Gervase Bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura aciye kucariho ciwe mu ntara y'ubutumwa Muramvya yashikirije icese ikigo c'ababikira b'abanosiade baje kurangurira ubutumwa muri iyo paruwase. Idonido na Donatien Munezero. Ibirori by'inkwaka y'imisa byatanguye isaha 4 n'igice zo mu gatondo itangurwa n'urugendo rwava mu kigo c'abasaserdoti rugana ingoro y'Imana. Inkwaka y'imisa yari irongowe n'intumwa y'umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya Patiri Petero Claver Ndayiragije akari patiri mukuru wa paruwase ya Kiganda ari kumwe na patiri mukuru wa paruwase Buzira Canda Tomaniragira n'abandi basaserdoti b'imvukira za paruwase Buzira Canda. Patiri mukuru wa paruwase yo Mwijenda akaba ariwe yaherekeje ico kigo c'ababikira baje kurangurira ubutumwa muri paruwase ya Buzira Canda tutibagiye n'abajejwe
abajejwe intwaro n'abandi banyine icubahiro batari bake. Imbere yuko inkuka y'imisa itangura, Patiri mukuru wa Paruwasi Buziracanda Thomas Niragira yaciye aha ikaze intumwa mwepiskopi n'abandi bihebeye Imana batari bake n'umuryango w'abakristu baraho. Ndabahaye rero ikaze mwese muze dukengurukira Imana ku vyiza yamitugirira ngaha muri paruwase. Abo batumwa b'inkuru nziza nabo bashasha bazi dusangire ubuzima n'ubutumwa, bazi dusangire akanyamuneza mbere n'umuruho byo gutanguza paruwasi shasha n'umuryango mushasha w'abihebeye Imana. Nyuma y'ijambo ry'ikaze rya Patiri mukuru, intumwa mwepiskopi yaciye abaje imbere mu gisabye c'inkuka y'imisa, aho yamenyesheje abaraho ko botegera kandi bakarangwa n'ibikorwa by'urukundo n'ikigongwe kugira ngo bashobore gushikira ubweranda. Imbere yuko inkuka y'imisa irangira, Patiri mukuru wa Paruwasi Buziracanda yaciye aha ijambo mama mukuru wo mu muryango w'ababikira baba Anosiade mu Burundi kugira ngo agaragaze akanyamuneza no gushikiriza icesi ababikira bane barungitswe ubwa mbere kurangurira ubutumwa muri Paruwase Buziracanda. Mama mukuru wo mu muryango w'ababikira baba Anosiade mu Burundi ahejeje gushikiriza icesi ababikira bane, intumwa mwepiskopi yaciye abakira icese muri Paruwasi Buziracanda, aca basaba guca bugufi imbere ya Rutari Nyeranda kugira ngo basubiremo kugaragaza igisabisho cyo kwemera kwacu. Mw'ijambo ry'ubukengurutsi bwa Mama Grace Kabirigi yagenwe ngabe mama mukuru w'ikigo c'ababikira b'Abanosiade muri Paruwase Buziracanda, yarakengurukiye umuryango w'ababikira b'Abanosiade bo bagenye mu bandi bakabarungika muri Paruwase ya Buziracanda. Tubumvirize. Turi n'akanyamuneza ntangere ko gukengurukira umukama yaduteye iteka aciye ku muryango w'ababikira b'Abanosiade akaturungika mu butumwa hano muri Paruwase ya Buziracanda. Nikengurukwe kandi ihabwe icubahiro mu buzima bwacu bwa misi yose hano iwacu i Buziracanda n'ahandi hose tuzoba turi n'akanyamuneza kandi twongera dukengurukira Paruwase ya Buziracanda ko mwaduteye iteka mukatwakira kumwe n'abakristu banyu bose. Twabonye ko twamaze kwakirwa, turishimye kandi turabakengurukiye. Tubamenyeshe ko abarungitswe ari Mama Donavine Ndayihaya, Mama Adeline Nzisabira, Mama Odira Nzeyimana na Mama Grace Kabirigi ari we yagenywe ngo abe mama mukuru wo mu muryango w'ababikira baba Anosiade muri Paruwase. Tubamenyeshe kandi ko Mama Agnes Bukuru avuka muri Paruwase ya Buziracanda yasezeye umuryango w'abakristu uwo munsi kuko arungitswe kurangurira ubutumwa mu gihugu c'Ubutaliyano, akaba yabaterereje igisabisho ko batongeshanya kumuba hafi misi yose. Basozereye inkuka y'imisa bakenguruka Imana n'akanyamuneza kenshi ko bwa Sadikome Paruwase Buziracanda. Donatien Munezero. Imisore n'inkumi bashika 1200 mu maparuwase ari mu gisagara ca Bujumbura baranaguwe muri Mutima Mweranda ku munsi w'Imana igenekerezo ya 3 Munyonyo mu kigo ca Foyer de Charité y'Ibujumbura. Ibirori byo kunagurwa vyabaye nyuma y'inkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Amando Kana ayoboye ico kigo ari kumwe na Patiri Venuste Niyontore umwibutsamana wo mugwi w'abanaguwe muri Mutima Mweranda muri diocese nkuru ya Bujumbura, Patiri Viateur Narataze na Patiri Alexandre Gashirahamwe. Abo banaguwe bari bamaze igihe kitari gito bavyitegurira mu nyigisho zitandukanye. Mumenya ko kukunagurwa muri Mutima Mweranda ku misore n'inkumi vyaheruka mu mwaka wa 2005. Guherekezo bwa nyuma nyakwigendera Patiri George Rukundo ku munsi wa mbere igenekezo rya 4 Munyonyo haratunganije mu bumwe bwa Ecclesia inkuka za misa zo kumusabira. Imwe yabereye Ivekberg muri diocese y'Aix la Chapelle mu gihugu c'Ubudagi, iyo yahora arangurira ubutumwa imbere yo kwitaba Imana ari naho yashinguwe. Indi nayo ibera muri Paruwasi Mikaeli Mweranda muri diocese nkuru ya Bujumbura irongowe na nyene icubahiro Musenyeri Gervase Bashimiye-Ubusa umwepiskopi wa diocese nkuru ya Bujumbura. Isiguro y'ijambo ry'Imana yashikirijwe na nyene icubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana umwepiskopi wa diocese nkuru ya Gitega, aho yavuga ko nyakwigendera Patiri George Rukundo yagendeye ubugamburutsi bwuzuye urukundo mu buzima bwiwe. Nguyu muntu, nguyu mukristo, nguyu mwihevyi, umusaserdoti yagerageje guca muri iyo nzira ya Kristo gushika yituze kuva nyene kuri nyene kuyimwigisha. Uyu musaserdoti yarafashe nkama igihe kimwe cy'ubuzima bwiwe, yongera gumana muri we ubugamburuzi bwuzuye urukundo. Uyu munsi naho niyegera uwo yamye akunda muri twebwe, uwo yakoreye mu kutwihebera, uwo yagomwe muri twebwe mu guhimbarwa n'ubutumwa yari yaramuhaye.
Iyo nkuka y'imisa yari yitabwe n'umwepiskopi wa diocese nkuru ya Gitega, umwepiskopi wa diocese ya Muyinga, umwepiskopi w'inararibonye wa diocese nkuru ya Bujumbura, abagyango n'abagenzi hamwe n'abakristo bahoyeho arangurira ubutumwa cane cane abo muri Paroisse Magara. Sozereko mu buzima bwa nyakwigendera Patiri George Rukundo dushikirizwa na Musenyeri Anatole Ruberinyange icegera c'umwepiskopi wa diocese nkuru ya Bujumbura. yitwa Turanya Rukundo George yavutse genekerezo rya 22 kwezi kwa kabiri mu 1944 ku musozi wa Gasenyi Mutarishwa komine Bwambarangwe Mukenke intara ya Kirundo mu gihugu c'u Burundi. Abavyeyi biwe se yitwa Turanya Gervais, mama wiwe nawe Bakire Rosalie, bose barabarimyi ariko Imana yarabiyegereje iwayo. Umuhisi Patiri George Rukundo yavutse mu muryango w'abana 8, abahungu 4 n'abakobwa 4. Yari umwana w'umuhererezi kandi niwe yarasigaye mu bo bavukana. Amashuri mato mato yayize mu Rugari kuva umwaka wa 1950 gushika 1957. Amashuri yisumbuye y'inderabigisha ayiga i Musenyi kuva 1957 gushika 1962. Acaronka urupapuro rw'umutsindo D4. Yaciye yigisha amashuri mato mato y'igiteranyi imyaka 2 kuva umwaka wa 1962 gushika umwaka wa 1964. Genekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 mu 1964 yaciye yinjira mu muryango wa Frera ba Bikira Mariya umugabekazi w'Ikigongwe. Yaciye atangura novisiya igenekerezo rya 25 kwezi kwa 4 1966. Yagize indagano za mbere mu bafrera ba Bikira Mariya umugabekazi w'Ikigongwe igenekerezo rya 26 kwezi kwa 4 1967. Yahavuye abandanya amashuri yisumbuye mu Bubiligi mu 1968 gushika 1970. Aca aragaruka Burundi arigisha mu shuri yisumbuye kuva 1970 gushika 1973. Ariko kumwe n'abandi bafrera bahavuye bahunga rwa rwimo rw'1972 bagenda hariya mu Rwanda. Araheza yarabandanije ivyigwa muri kaminuza yo mu Rwanda Butare 1974 gushika 1977. Aragira indagano burundu mu muryango, arabandanya yigisha amashuri yisumbuye gushika 1981. Yahavuye asaba umwepiskopi w'Ikabgayi ngo amwemerere yitegurire ko umusaseredoti. Aca aramwemerera amurungika kwiga ivyigwa ndoramana mu gihugu c'u Swiss kuva 1982 gushika 1986. Yatiwe mu ibanga ry'ubusaseredoti genekezo rya 20 ukwezi kw'indwi 1986. Mu busaseredoti bwiwe yararanguriye ubutumwa muri diocese ya Kabgayi kuva 1986 gushika 1993. Agarutse mu Burundi acasaba kuba umusaseredoti w'imvukira muri diocese ya Bujumbura 1993. Amezi makeya yaranguriye ubutumwa bwiwe muri paruwasi ya Kinama. Hanyuma aca abapadiri mukuru wa mbere wa paruwasi Magara kuva mu 1993 gushika 1997. Yahavuye ahura n'ingorane baraja kumufunga. Ingene vyagenze, yari muri paruwasi Magara, barahunze abantu benshi, mugabo wewe yaranse guhunga agira ati Imana ishaka mfasha abantu bagowe bamerewe nabi, ngiye abantu bogira gute? Asa nk'uyiguza abantu bari mu paruwasi ico gihe mu karere ka Magara. N'abapatiri Mutumba baravuye Mutumba barahunze baza kuri Monsiyo. Patiri George Rukundo yacakoranya Magara na Mutumba akaja gufasha. Yagiye gufasha Mutumba rero niho yahura nabo baca baja kumupfunga. Yapfunzwe kuva 1997 gushika 1999, ariko baramwambitse izera. Baravuga ko mu ibohero ry'Ingozi iyo yarari
naho nyene yafashije cyane abanyororo benshi bari kumwe abatari bazi gusoma no kwandika umwanya hamaze ngo yaragerageje arabigisha bahavuye bungutse mu bitari bike avuye mu munyororo yaciye asaba karuhuko aja mu Budagi abandanya arangurira ubutumwa bwiwe Ivegber kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 gushika 2007 nogira nti aho yari mu Budagi mugaye gumye yitwararika imagara mbere arabubakisha ivuriro ryiza ry'akarorero ryitiriwe umweranda George Muvunyi wiwe sinivyo gusa yarafashije abana bariga eka yarakoze ibyiza bitari bikimagara n'ahatari akiri padiri mukuru waho yagumye afasha agarutse no mu Burundi mu 2007 yacaje kurangurira ubutumwa muri diocese ya Muyinga kuva rero 2007 gushika 2009 arahava garuka Bujumbura arangurira ubutumwa muri paruwasi ya Kanyosha kuva 2010 gushika 2012 ariko umwaka wa 2012 yahavuye agwara ino ntibashobora kumuvura araja kwivuza mu Budagi asanga kumbure kugaruka no biragoye atazo kubandanya abaganga bahari bamukurikirana ariko mu Budagi yabandanije arangura ubutumwa nk'umusaseredoti ntiyahagaritse na gatoya kandi yagumanya akanyamuneza yagumye yihangana yagumye afashe uko yamye yitavye Imana regenekerezo rya 24 kwezi kw'icumi 2019 gihitaba Imana yari mu bitaro vyitiriwe umweranda Francisco Mönchengladbach mu Budagi tukaba dushimira cyane abamubaye hafi mu Budagi cyane muri iki gihe yarakitswe n'amagara Imana imwakire mu bwami bwayo. Turahojeje umuryango wa nyakwigendera Patiri George Rukundo eka n'umuryango w'abasaserdoti bo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Imana imuronse uburuhukiro buhoraho. Ingaha makuru twabateguriye agarukiye ndabashimiye mwebwe mwese mariko murayakurikirana mwanda yifurije kuranirwa mu byanyu byose.